kubera yuko muri politike hariho ama ideology sivyo hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana ibuka micombere ivyo yadukoreye ujya mugabo uvuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke haba namba kwari kugira ngo aducishe ubwenge haba namba n'umunyamakosa ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe kuko hariho umukuru ari ku giti c'ubukuru ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise bagira la paix dans le cœur iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur haba hari ikintu badatekanye mu mutima haba hari ikintu abuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana aba ari gice kuko ategezwa kuba afise ibyo bintu bibiri ntimuvyibagiye haba hari agahaze rero haba hari igihaze haba hari igihaze kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si umuntu aganza ubwa mbere na mbere tugomba kumenya yuko ari umuntu atowe mu bandi avuye mu bandi hanyuma umuntu agaca abandanya yibaza ati yatowe mu bandi gute kuko arashobora no kuhishira akavuga ati jewe ndabaganza icyo ni cyambere aho rero ni wabayitumye iyo ari wahishize iyo atumwe n'abandi n'imiburiburi abafise icyo ategerezwa kubakorera nabo nyene bamusavye ahantu hari igihugu kugira ngo bashobore gukora barakeneye umuyobozi atwara abandi ukuntu ajaho rero nivyo tugomba kujako cane nayo ubundi iyo umugwi kanaka uraho ntubufise abantu bawuserukira cyangwa bawuyobora abo bantu baca bacika impehensa muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi Yesu yavuze ati Imana yavuze iti ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye kunda mugenzawe nkuko nabakunze ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu ndagukunda Yesu iri sanfu ari kwije abaganza ubivuze mu ijambo rimwe ubusanzwe barokwiye gushiraho karangura aganziki shirako karangura uwo muntu barije ngo aganziki inzu abantu iki Bibiliya twasomye aha mu gutangura igisomwa cy'urufatiro Bibiliya tubwira ngo nuko umwe wese mugamburukira abaganza byumvikana ko ari abaganza abantu n'ibintu urakoze rero umuntu aganza ubwa mbere na mbere tugomba kumenya yuko ari umuntu atowe mu bandi avuye mu bandi hanyuma umuntu agaca abandanya yibaza ati yatowe mu bandi gute kuko arashobora no kuhishira akavuga ati jewe ndabaganza icyo ni cyambere aho rero ni wabayitumye iyo ari wahishize iyo atumwe n'abandi
n'imiburiburi abafise ico ategerezwa kubakorera nabo nyene bamusavye. Aho rero naho nshobora kugarukira. None kuvuga ko abaganza ni kuva kurinde gushika kurinde? Kuva kuri mutoyi gushika kuri mukuru. Uti kubera iki? Kuri iyi si turimwo ahantu hose hari ahantu hari igihugu kugira ngo bashobore gukora barakeneye umuyobozi atwara abandi. Ukuntu ajaho rero nivyo tugomba kujako cane cane. Nayo ubundi iyo umugwi kanaka uraho ntuba ufise abantu bawuserukira cyangwa bawuyobora, abo bantu baca bacika impehensa. Ibyo rero ni ibintu atari by'ubu, ni ibyo kuva kera, uretse ko uburyo bwo kuja imbere y'abandi bwagiye burahinduka uko ibihe byagiye biraza. Birazwi neza yuko kuva na kera narindi abakuru baba b'imitumba bamyeho. Uretse rero n'imitumba mu rugo hajya mumaze kuja hamwe muri babiri, reka harabamwe umushefu kandi muri babiri, ibaze rero iyo mubaze kuba benshi. Ndagaruka reka nsimbire kwa honorable Sinzohagera. Nta kuganza kutava ku Mana, abaganza bose n'abakozi b'Imana. Murakoze cyane, ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe mu ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga, nta kuganza na kumwe kutava ku Mana. Mukeneye muze gusoma mu gitabo ca Danieli igice ca 2 umurongo wa 21. Imana niyo ihindura ibihe, gahindura imyanya, ikimika abami, ikimukura n'abandi. Mu maso y'abantu ushobora kuza ashobora kuboneka kari mubi, mugabo hari n'igihe usange Imana yadungitse nyene uwo mubi nyene kugira ngo akosora abantu. Navyo birabaho. Rero muri make kuko Imana niyo, nimba twemera Imana kuko vyose bifatiye ubwa mbere ku kwemera, nimba twemera ko Imana ariyo iganza ibintu vyose, irinze ireka umuntu akaza iyo yoba zananye hose, peu importe uburyo yoba yashitseko, Imana ikabireka bikaba, nuko vy'ukuri iba bifise intumbero. Kuko ubuganza wese mu gihe kanaka abafise intumbero, kandi nkuko ibihe bigenda bikuranwa, burya abaganza mu bihe kanaka n'ibindi bihe bigenda bibisikanya. Rero mu bihe hari gihe Imana ivuga ati iki gihe aba bantu bakeneye ko barongorwa n'umukomanda umugenerali, kubera ko hariho intambara zizaduka, ivyo ikabireka. Kindi gikavuga ati hakeneye yuko haza umuntu w'impore atari umugwanyi. Ivyo navyo birabaho. Rero jewe ndemera yuko ukuganza kose, peu importe uko abana b'abantu dushobora kubibona, canke uko dushobora kubona umutegetsi kanaka abariwe arongo ico gihe, ashobora kuba akora amarorerwa mabi, canke ashobora kuba akora vyiza. Mugabo muri make ivyo Imana irinze ibireka bikaba, aba yavuye ku Mana. Abafise igikorwa c'Imana ariko arakora. Yego cyane, yego cyane. Musomye ijambo ry'Imana, hari igihe Imana kugira ngo ihane abanyisirayeli yabahagurukiriza abarongozi b'abanyamahanga kugira ngo babahane, bakabakubita mu ntumbero kugira ngo basubire bagarukane umutima wabo ku Mana. Rero nico gituma ubwanje umurongozi wese arinze vy'ukuri ajaho abari umukozi w'Imana, peu importe uko twebwe tumubona yuko mu maso yacu kimbure atabereye, mugabo mu Mana, kuko ingene Imana iraba biratandukanye n'ingene twebwe abana abantu turaba. Murakoze. Umukuru w'inama nkenguza amateka arashaka ko umukozi w'Imana kwera. Ico ni ikintu cyoroshe vraiment. Ubundi nsomye rino jambo harimwo ico twita la théologie du travail.
iri jambo Paul yandikiye abavukanye biroma harimo la théologie du travail. Iyo tuvuze umukozi w'Imana abantu benshi usanga twirimita kwa pastori, kwa patiri, kwa nde, ariko iri jambo batoyemwo loteme itwereka yuko buri muntu wese ku gikorwa cyose aba ari karakora n'umutoza kori n'umukozi w'Imana. Umuntu wese, umwarimu n'umukozi w'Imana, umuganga n'umukozi w'Imana, umukenguza amateka, umushinga amateka, uwari wese, kuko abari tegeza gukorera abene gihugu Imana yaremye acacika umukozi w'Imana. President Domisi, umukuru w'igihugu ari umukozi w'Imana nawe cyane wewe ategeza ko ari umukozi w'Imana, ategeza ko ari umukozi w'Imana, ariko muri ko murangora kuko jewe iby'ubukozi bw'Imana ntabyo uzi. Je sindi pasteur cyangwa ngo mbe musenyeri, ariko ndi umuntu nkunda abantu kandi ndibaza yuko ari vy'Imana isaba. Ico ni cambere kuko ntugomba kuba necessairement umukozi w'Imana, ugomba kugira umutima runtu, umutima wo gukundana. Utero n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora neza y'abendera ndakubarire mushingana. Kubera yuko muri politike hariho ama ideology, sibyo? Hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana. Ibuka Micombero ivyo yadukoreye. Ujya mugabo uvuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke haba namba, kwari kugira ngo aducishe ubwenge haba namba, n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti cy'ubukuru, ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu. Icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise, bagira la paix dans le cœur. Iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe, abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur, haba hari ikintu badatekanye mu mutima, haba hari ikintu habuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana, aba ari gice. Kuko ategezwa kuba afise ibyo bintu bibiri, ntimuvyibagiye. Haba hari agahaze rero, haba hari igihaze, haba hari igihaze, kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze. Iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa, nukugenda direct mu muriro udahera. Reka tuze cyane niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera. Muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi. Yesu yavuze ati, Imana yavuze iti, ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye, kunda mugenzi wawe nk'uko nabakunze. Ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu, ndagukunda. Yesu iri sanfu ari kwije. Me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera, avuga ati uyu ni sawa. Nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaci ruhande y'umuntu agwaye, akamutaho ngo wagiye gusenga iki utakunze mugenza wawe adakoze neza. Aho bayakoze amakosa. Nicyo gituma rero nsaba nshimitse yuko umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri, kuko ifo d'abord kuba umukuru, hanyuma nturangure ivyo Imana yagutumye ntacurico. Uzogenda imbere yiwe ngo Mana naragukunze, warancu wankunze gute. Hari kuba umukuru no kurangura ivyo Imana yagutumye cyane Jodi cyane. Aha muri kahise uri umukuru w'igihugu, kumbure n'igihe wari cegera cyo umukuru w'igihugu, hari aba bantu bihambirira kuri iki gikorwa ciza c'Imana cyo gukurikirana ibyo gutoza amakori. Wabonye twumvikane ikintu ca mbere, jewe nabutse mu 1953, mu 1963 na kangahe hajya mu Kayanza, umunsi w'isoko wasanga hari abapolisi
bahagaze bariko barasaba ibitabo vy'ikori buri muntu babikora cyane cyane muci kugira ngo barabe yuko umugabo wese afise ku myaka 19 yasoze babikora muci kubera yuko wo babaza bagasanga atasoze yaca yirukanga kuko nigihe cikawa agaca yirukanga kuriha ikori agaca yibandaniriza gakora ibyo ashatse abarundi baramenyereye barazi gusora jewe nta muntu azozambwira ngaha mu Burundi yuko hari umurundi yibaza yuko yicaye ngaho atazi yuko ategerezwa gusora kubera iki barazi neza yuko hari amazu ya leta barazi neza yuko hari amabarabara barazi neza yuko hari amashuri barazi neza yuko hari amavuriro none ayo mafaranga yo kubaka ivyo ava hehe ariko tutaraje munyagihugu atabizi ariko president tutaraje kuri abo batigeza gutanga amakori mvuga babihambira ku gikorwa cyo kuyatoza warababonye barahari barayatoza kuko nakazi nk'akandi ukuntu umuntu arangura akazi ico n'ikindi ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa bitegwa nico yamara urazi yuko namagi bayatora bagashira umwami nibindi we igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa kwe agaca tumbera neza hajya mu isandugu ya leta niyo yaza abari ngaha barambera temwe twaratoza amakori hariho abantu batari amakori buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'État hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari arota twarabiruka inyuma bayatanze yacagenda muri caisse de l'État hanyuma akagirira n'urumbarirano n'ibintu biri akagaruka akagirira neza bene igihugu cyane gose naho twari dukenye urumva ko twakora mumena tugira ibiki mumena ariko twarabikoze ariko ntaje ndagaruka reka ariko twarabikoze kuko twarageze igihe turicara turumvikana yuko uko kumena taco bimaze noneho ibintu bica bigenda mu buryo ya kori ryaza hakwirirwa tuza kugura amasase niki aya mbere tuyafata kugira ngo dushobore kubakira nuko nyene icubahira takihari yari kukubwira ko ari byo tukabakira kugira ngo bienstable bamere neza abandi tukabakodeshera zamazu kugira ngo bashobore kwiinstalla bamere neza tukasha dutangura gupanga ukuntu binjira mu nzego z'igipolisi n'igisirikare n'ibiki ivyo ni ibintu byose mwari hambiriye ku gikorwa cyo gutoza amakori no kuyakoresha ico yagenewe ni yari tegeko nta leta ibaho idatoza amakori mon cher ami ashobora kuba make ariko gutoza ikori ni tegeko none ubundi se leta yobaho gute idatoza amakori uyu president de l'Assemblée nationale ngaha yirirwa arakora yinjiza amafaranga ariko ibikorwa akora bikeneye guhembwa bisigura rero yuko hariho ukuntu société iri organize hariho abakora baproduiza bagira ico bita mu gifaransa une plus-value kugira ngo haza karusho tugurisha hanyuma hakaje haba ministère ijejwe itunga ry'igihugu igapanga karere kugira ngo muri education hajaya niko bimeze ivyo navyo ntubizi reka ndagaruka cyo turekora abanyene bayatanga ariko nsimbire kwa honorable sinzohagera igihe wari umukuru w'inama nkenguza amateka mu byo inama nkenguza amateka igihe harimo no kugenzura ibikorwa vya leta harabaye habaganza ico gihe bihambirira ku gikorwa cyo gutoza amakori neza nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubaho kidabeshejwe n'amakori nibaza naco gituma na Paulo yarinze avyandikira abaromani kugira ngo avyure ku gatima ko gukunda igihugu kuko igihugu cubakwa n'amakori nta wundi murima igihugu gifise atari uko abene gihugu bico gihugu batanga amakori hanyuma nkuko Patiri Yamuremye yabivuze haba hasigaye yuko babakuru baba byukuri abakuru nyabo
bakamenya yuko amakori yatanzwe are kugira ngo afashe abene gihugu muri rya terambere. ariko umuvuga uti ababa bakuru nyabo nukuvuga ari abakuru atari nyabo muri yego cyane. None nk'umukuru atozi ko arashira mu mufuko wiwe, none yumva uvuga ngo uwo toza ashira mu mufuko neganya kubahugirana ibishasha turiko turavuga. Nta ma inspection, nta ma rapport d'inspection de l'État yama yerekanye yuko mwene ivyo biriho. Ni guturere turabaho kandi nibaza yuko les services de l'État ngaha ziriho zirazigira ama inspection. Bagasanga vy'ukuri hariho amafaranga yanyurije mu mifuko y'abantu. Urumva nk'uyo vy'ukuri n'umukuru w'igicuga ntakwiye kuko ntabazi yuko mu bisanzwe yononeye toute une nation. Umwene gihugu iyo yatanze ikori giwe hanyuma ntirikore ico ryateza gukora, mu bisanzwe habamwo yuko umwene gihugu acika intege akavuga ati none ya makori badusaba ko twari tuzi ko baza kutwubakira bino badukorera ibi kubera iki tubandanye rutanga amakori mugani tubone umwimbu wavyo ntitubone atugarukako. none kijya gihe watwaye inama nkenguza amateka abo bakuru batari bo ntabo mwigeze bubona mu wapfunira kagohe cyane kugira amakori ntaba gumazimira. Murabizi ingene inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikora. Mu bisanzwe mu byo bajejwe no kugenzura ibikorwa vya leta, hanyuma muri ivyo barahamagara abashikiranganje batandukanye bakabumviriza. Nizera yuko igihe twari turonga inama nkenguza amateka hari amanama menshi twahamagaye tugahamagara abashikiranganje. Mu bisanzwe nico vy'ukuri urwego rwatuwe n'abene gihugu bateza gukora, bateza gufasha urwego nshinga ntwaro ingene bategeza gutunganya neza ibikorwa leta iba yarashize imbere abantu bemereye abene gihugu. Ibyo abashinga amateka n'abakenguza amateka baba ari ijisho mu isanzwe ry'abene gihugu kuko baba nabo batuwe n'abene gihugu bateza kuvugira abene gihugu na cyane cyane muri ya migambi abene gihugu babifuza yuko irangurwa. Rero twarabikoreye ko kandi tugashima ingene twagenda turakorana n'abari mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta kuko haraba n'impinduka mu gihe by'ukuri twaganiriye kandi bikagenda neza. Mwarabona umwimbu? Yego cyane, umwimbu waraboneka. Erega iyo duhamagaye umushikiranganje tukambwira atabene gihugu barakeneye ibarabara hanyuma buke kabiri bakaca bagenda bakari bakorera, twebwe tuca tunezerwa, tuca tuvuga duti abene gihugu bararonse kandi iryo barabara kugira barikore bakoresha ya makori nyene aba yegeranijwe kuko si amafaranga baba bafise bayakura muri cya kigega ca leta. President Domitien yaje kuvuga amakori yegeranije bakaca bafata ko make bakagenda kora rya barabara. Muca mwumva yuko kiba ari ikintu ciza mu gihe by'ukuri inama nshinga amateka na nkenguza amateka bakoze muri ubwo buryo kugira ngo nanone bavugira bene gihugu hanyuma umwene gihugu ashobore kurangurirwa ya migambi kubera ko aratanga ikori. Atanga ikori hacaba kumurangurira ya migambi. Mbere yuko tuja kukurabira hamwe ingene abene gihugu b'abarundi no munsi bo batanga ikori batabanje kugobererwa cyangwa kwidodomba, President Domitien akabazo gatoyi we mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waci umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorerayo cy'ubuko. Simwe mwadukuyeyo mwadukuyeyo jewe no uvuga nsubireyo sinawasi ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura. Aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko urumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute ko atankomvise ngo nje yo ku ngufu. Reka rero tugaruke reka tuje rero kubene gihugu kiya gihe abene gihugu baratanga amakori bagononokewe. Umva rero ndakubwire niwe uvuga kijya gihe n'iryari gihe nari ndahari gihe wari mu baganza shawora twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe aya kuko igihugu ni cari kiryoshe kiryoha gute
igihugu kiryoha gute? Igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano, abanyagihugu bagakora, ukabona bahita batwenga, ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara, byatsi biri mwibarabara, ndashobora kuvuga ngo ni byiza. Iyo uriko uratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika, abandi bari hanze, ntushobora kunezerwa. Nico gituma mu migambi twari dufise, urazi ko twabifatiye iyo twagiye Arusha n'ahandi, ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe, tugira imana muradukundira murataha. Ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki, ariko arakantu bagumye uvuga uti ari gihe mwabumba bamena abo abamena ntiwavuza bari bo mugabo barabuza amakori ko atangwa. Ikori ryari kuva he mbanda kubwire uri kurivugisha ibintu uzi. Ikori ribonekeye abantu bariko barakora bagasarura. Me iyo hari intambara abanyagihugu baba bafise intekera ku mutwe birukanga, ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora. Urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa, avec utuntu dukeyi twari dufise, tukaza tudukora buhoro. Yaba umuvandimwe araha agehari niwe yari kukubwira yuko yigeze kuza kunsaba miliyoni niba ari 110 nkazibura muha 80, ariko naho nyene nahendahenze kugira ngo aboneke. Ubu murayoragura umuyoro mugatwara, ubuwonya nta wasiwasi. Naje urabona naje ndanoshora ko duke nawe urashikirwa. No ico gihe ntivyashobora byabakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangiko. Umva muri transition, mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara, igikuru kwari uko intambara ihagarara, hanyuma abarundi bari hanze bagataha. C'était ça le défi. Nicyo gikogwa nari njejwe kandi naragitunganije kwere. Hako igihe mwataha we wari ngaha daye wari ngaha daye abari igihe batsurya president de l'Assemblée nationale twarigeze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana bamwe bashaka bamwe bakantuka, ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye. Hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwaka agenda akavuga ati kijya kibwa c'igi president kameme kirakunda igihugu. Jewe umuntu abuze kijya kibwa c'igi president kirakunda igihugu, nacangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukunda igihugu, nivyo ni ka reserve positive. Ariko baratevye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byiza uzoze duhurira Dar es Salaam. Mimi nilienda kule. Hanyuma duhurana nyakwigendera, turicara turahagarara, dukora ikizingi kinini, turavuga turatwenga kabisa i Dar es Salaam. Ku buryo abatanzania n'abaganda baturavye, nyuma duhececana barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki? Nta na kimwe, ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi na nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bwigere tubona amenyo yiwe. Ndakubwiye isi nkuru mbarirano. Hanyuma ayafise jewe nane Sara ntiyarayo kwerekana, yaherekana ishavu ko ashavuye. Ariko jewe ndonsa ko kantu hama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru, ngabereka yuko jewe bakuye tuje mu matora, jewe nigire mve muri aka kajagari. Hakise ati je nagize nti ni sawa kwe, kandi byarakunze. Udufise umwanya mutoyi muzoreke nzobibabwira niko. Reka tubandanye ku makori. Yaranyemereye yuko azompa umwanya kugira ngo ndabibasigurira idoni. Tubandanye ku makori turaza gukaruka. Honorable Sinzohagera, abene gihugu biki gihe mwatwaye inama nkenguza amateka, mwarabona ko bayoboka igikorwa cyo gutanga amakori batagoberewe?
ubundi turavye by'ukuri urugero umwenegihugu mu Burundi ageze ko mu bijyanye no gutanga ikori, je novuga yuko intambwe ishimishije. Turavye by'ukuri iyo twaje tuva, umwenegihugu by'ukuri aratahura akamaro ko gutanga ikori. Ariko rero rimwe na rimwe hari usanga nibaza umwenegihugu acibwa intege na twebwe twitwa abakuru, kubera ko usanga umwenegihugu utanga ikori ry'igitoki nta ngorane bimutera. Umwenegihugu ashoye utwo ashoye ku isoko agatanga igitansi nta ngorane bimutera. Ikibazo nibaza abajejwe kwegeranya ikino makori bakunda guhurana ni cy'abakuru, abitwa abakuru, kubera ko ni nabo bategeza no gutanga menshi. Ariko ndakeka ushobora gusanga abakuru aritwe usanga tugorana. Abakuru nibatanga ikori, abakuru nibatanga ikori, sinavuze ko bataritanga. Hari abakuru badatanga ikori, nabyo birashoboka. N'abakuru botanga ikori ry'uko ari abakuru canke atanga ikori kubwiga kubo yakoze. Ego hari abakuru ibikorwa byasaba gutanga ikori mugabo ntibaritange kandi ari abakuru. Umukuru musanzwe tegeza kwerekana akarorero keza nk'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana tegeza kwerekana akarorero keza, akaba ni bafati ya mbere mu gukora ico gikorwa, kuko ntiwahamagarira abandi gutanga ikori nawe ubwawe hari ivyo ukora byategeza kwerekana ugatanga ikori hanyuma nturitange. Aho hoba hari abakuru bahimiririza abandi gutanga ikori bo bataritanga. Singaha gusa mu gihugu cy'u Burundi, n'ahandi biraba. Aha mu Burundi mbwongera ntabiriho, ntabyo nomenya kuko nta enquête nagize, nta enquête nobana nagize kugira ngo menye. Mugabo icyo ndiko ndavuga ni iyo principe yaho usanga umwene gihugu by'ukuri mutoyi, umudandaza, umwirimizi, umuki gutanga ikori nkuko President Domisera bivuze, gusora n'ibintu bakuze bakora, bamenyereye by'ukuri. Arazi yuko ashoye ikintu ku isoko aratanga, arasora. Aba bakuru bagonanwa gutanga ikori bategerezwa vyoborohera kwigisha bene igihugu bandi gutanga ikori. Diego hari bashaka kuba ati mwumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora, bamwumve mu majambo gusa. Yego ati murumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Naco gituma usomye kijya gisomwa bavuze yuko ubikora n'umukozi w'Imana. Nagomba yuko vy'ukuri abano zino ndongo ziri hano zumva d'abord ico kintu cyo kuba uri umukuru mugabo kaba kandi ufise niyo titre kuba umukozi w'Imana ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni naho mu bisanzwe twategeza kubikora n'umutima ubikunze, kuko umukozi w'Imana ahari hose ateza kwerekana les valeurs, ateza kwerekana akarorero. Igihe rero umukozi w'Imana uri umukuru kaba n'umukozi w'Imana, kubera ko uri umukuru kandi ukaba umukozi w'Imana nuko utegereza gukorera Imana mu guserva abo bene gihugu. Ni wowe Imana yahaye iryo banga ryo kugira ngo ushobore gukora neza abo bene gihugu. Gukorera bene gihugu uri umukuru wabo utegereza kubigisha par exemple, ni naho bikora babinezererewe. Erega hari igihe abene gihugu rimwe na rimwe tubarenganya, kumbe vyavuye kuri twebwe twari tujejwe kubereka akarorero, mugabo gasanga ntavyo nta karoti ko turabereka keza. Ni gute none twifuza yuko umwene gihugu atanga ikori, twebwe twitwa abakozi b'Imana abakuru twategeza kubereka akarorero, kuko nico uburongozi musanzwe bisigura. Umurongozi c'est pas par force. Ndashobora kuba mvise autorité mugabo ntari umulideri.